iyo turondera amahera tuyarondera ngo akore iki? Tuyarondera ngo atunge umuryango. Tuyarondera ubundi ngo adufashe muri ubu buzima. None igihe utanguye kuyanyegeza ahantu umuryango witwa kuri kuraronderera bataza ahari wumva bimaze iki? Rimwe navuga hari ahantu ntarashika neza ngo ndahumve neza. Ni igiki umugore yokora kugeza ubwo umugabo wiwe amwizera koko akanamubwira n'ubutunzi bwiwe, cyane ko abagabo benshi dukurikiye babyumva n'abakijijwe ndabizi ko akantu bagafise abavuga ngo ngo kirazira kwizera umugore ngo ivyo bimenya reka. Ni igiki umugore yokora kugeza ubwo umugabo wiwe amwizera akamubwira ubutunzi bwiwe bwose aho buri? Urumva icyo umugore yokora cyane cyane kuba kugwaruka abakobwa mbere yuko bubaka urugo n'umusore runaka abanza ko ufise angahe kuri konti. Ibyo barabibaza cyane mbega arabaza ngo ufise angahe kuri konti, ufise angahe kuri konti, ukora iki, uri mu biki, akabanza kuyamubwira akabona kwemera. Byabimbagije Shalom bakunzi bacu tubana ku imboneshakure CANAAN TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Namwe mwugure kino kiganiro bwa mbere turabaramukije cyane, tubaha kaze cyane. Uyu n'umurongo w'ivugabutumwa ducisha ibiganiro bitandukanye birimwo kuba ku muryango, birimwo kumva ijambo ry'Imana no gukira kw'imitima, birimwe n'impanuro ziciye mu ijambo ry'Imana. Turabaramukije cyane aho muherereye. Birashoboka ko dukurikiye ubabaye ucise intege, ariko kandi turabizi ko Imana ikunda abantu bayo, nawe ikubikiye urukundo rwayo, kubifitiye urukundo kandi kwitayejo n'umurango. Tugize umugisha twongera kuganira n'umukozi w'Imana musanzwe batari bake mu mukurikirana kuri CANAAN TV. Turamuramukije mu izina rya Yesu. Amahoro neza ati. Mumeze neza? Nukuri ndashima Yesu. Twongeye kandi kuwakira. Urakoze cyane. None wongera ngo nimwe mutwakira. Uyu munsi ne unyakira. Mbere ko dutangura reka nsenga Imana. Senga cyane. Mana nyambabazi, turagushimiye ko duhe n'umwanya kugira ngo tuganire n'umukozi wawe. Turaguhaye ikaze ngo uze ubane natwe, uzuganirize imitima y'abantu bawe, uzuvugane natwe abatari bake bahembuke. Uri Imana bishoboye kandi ubikore kwiyubahisha, udufashe dushoboze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mu biganiro abakunda kudukurikirana kuri CANAAN TV bakunda kubona, barabizi ko dukunda kugaruka ku bintu bitandukanye. Rimwe na rimwe turanagaruka ku byo baba batubajije, ariko uyu munsi numva nagombye ko tuganira ku kwibaza mbega kuko ni byiza ko ubutunzi bw'urugo cyane cyane amafaranga. Turabizi ko mu rugo kenshi harondera umugabo, kenshi nivyo tumenyereye, ariko ni byiza ko n'umugore nawe arondera, kandi noneho mu kigihe niko biri. Ni byiza ko ubutunzi bw'urugo umugore amenya ubwo amafaranga umugabo afise, canke ni byiza ko umugabo amenya amafaranga umugore afise. Muvyibaza kwiki? Urumva kuyamenya ni byiza cyane. Kuyamenya ni byiza cyane. Urugo ubundi rwiza, urugo rwiza rushimwa n'Imana nuko umugore n'umugabo bakorera hamwe. Ubwo ni urugo rwiza vraiment, rumwe Imana ivuga ngo ni Edeni. Umugabo n'umugore bari bakwiye kuba nk'umuntu umwe, kugira ijambo ry'Imana ribivuga. Rero ibyo umuntu wese akora mugenzi we akabimenya. Uko amahera ariko arakoreshwa bakabija inama, kuko kenshi ubutunzi nabwo uri mu kintu gisambura imiryango myinshi muri iyi minsi. Ugasanga umwe arabukoresha nabi, ugasanga umwe arahisha uwundi, ugasanga by'ukuri mu kintu cerekeye ubutunzi umugabo n'umugore n'abantu babiri aho kuba umuntu umwe. Kandi ijambo ry'Imana ryasaba ko muri byose bakwiye kuhinduka umuntu umwe. Byari byiza by'ukuri urugo rwiza normale ruryoshe rushimwa n'Imana nuko abantu bakorera hamwe. Ari n'igihe gishigwa ugasanga umugabo atunze konti umugore atabitse. Aho nakaga gakomeye. Nakaga gakomeye. Kazi gituma bavuga ngo nakaga gakomeye. Iyumvire nk'ubu hageze icuba.
nukuri umuntu ariko aranyumva agerageze yimvire hagize icumwa woba hariko amafaranga umwana watadoshobora gushikira umugore watadoshobora gushikira none wumva ayo mahera nayiki none iyo turondera amahera tuyarondera ngo akora iki ntituyarondera ngo atunge umuryango tuyarondera ubundi ngo adufashe muri ubu buzima none igihe utanguye kuyanyegeza ahantu umuryango witwa kuri kuraronderera bataza ahari wumva bimaze iki nimwe navuga nukuri abana turakeneye ubwenge mu bikorwa byose dukora mbega yari kujya kugura iyo konti wiyumvire mbega iyi konti ngiye kuyugurura kubera iki izomara iki izofasha iki kuko ubuzima bw'umuntu nta n'umwe abuzi ntubona n'uyu mwanya twicaranye ngaha iminota 10 imbere ntayonze n'ubu wobona mpagurutse nkahaguruka ngaha nkikuta hasi ngatemba ngahwera ntugire icuba afi n'akarorero sivyo bisigura rero ngo nukuri umuntu yarakwiye kumenyesha mugenzi we ibyo ariko arakora kugira ngo nejo nta wuzi ibintu uko bihindukira abaza habariza narigeze kumva famiye yarabatunze umugabo yahishe umugore n'abana nta muntu yarazi ikintu yarapfuye yacagira Alzheimer nawe nyene yibagira ya makonte yiwe iyo bayarabivuze bayazi abana bari gukurikirana ayo mahera umuryango wari gukurikirana ayo makonti ukayarondeza gaburumva atazi ibintu iyo biri nawe akagwara abantu nibagerageze biyumvire umuntu bundi ntiyigenga abantu by'ukuri bige kuvugana bige kuvugana ariko urashaka kubona ufise abana kandi ukaba ufise ubutunzi hageze n'icuba abana bawe ntibabenefishe ubutunzi bwawe umuntu wawe wabirondereye nde urumva rero n'ikibazo by'ukuri abantu bari bakwiye gukorera hamwe ariko ntawo kwirengagiza kumenya iki kintu hari igihe mu kiganiro twigeze gukora tuvuga ko umwasi w'umugabo ni mu gihe afise amafaranga ego ko by'ukuri amafaranga arakenewe kandi kabisa ni kuyirondera mpaka aboneke ubiravye urabona ko kenshi iyo umugabo agize amafaranga umugore acaja muri position isa naho agomba gukontorora umugabo ku buryo no mu gihe umugabo yasororeye uwundi mugabo kugira ngo amurangire isoko y'akazi aba umenga umugore akeneye kumenya ibyo bintu byose ni byiza umva koko nayo gusorora umugore akwiye kuyamenya n'ibitoyi ubwo ni ubudetayi aya ni amadetayi urumva umugabo ntiyo kubwira ngo nahaye naka nasoroye ashatse yabikubwira mugahe gihe yumva atabishaka umugore ntiyo kuribwa kuja kurondeza ngo arondeza akadataye kose akadepansa umugabo yagize aho yaciye no ivyo oye niwe yarondera arashobora kuyakoresha umugabo ivyankenegwa ivyangombwa bikenewe bishobora gusekiriza ubwo butunzi umugore akwiye kumenya akamenya ati umugabo wanje afise konti muri iyi banke urumva kuko hariho n'abantu badashobora no kumubwira ingene ngana ntaco urumva vyari vyiza mugabo atanavyiyumvamwo ntaco mugabo akabaza ati arafise konti hanaha yahaye ideni naka na naka urumva kurashaka kwibaza gutanga nk'amadeni ntubwire umugore wawe ejo hagira nikiba ugasanga ntunashoboye kuyarekura kubera utigeze umubwira cyangwa umugore la même chose ugasanga ntabwiye amadeni yahaye abantu umugabo ngo ayamenye nejo hageze ikiba ashoboye kuyishuza ubundi n'abana bari bakwiye kumenya maze kubwira abana bakuze bari bakwiye kumenya ibintu uko bikorwa mu muryango urumva nta umenya rero ibintu si iby'umuntu umwe si iby'umugabo ni iby'umuryango umuryango ukamenya ubutunzi bafite uko bimeze bamwe mu bakunda kubigenza gutyo mu guhisha n'abantu baba bakoreye ibintu biremereye
novuga hari umugani mu gifaransa uvuga ngo kino risque rien n'a rien. Hari abantu bakora ibintu biremereye ico kintu akoze kiramuha amahera cyangwa kirayamwima ku buryo agomba kurinda umugore ko yohava hahamuka kuko umva ni risque yafashe agahitamo kubihisha. Ndumva ko umuntu kintu yakoze ari kiziba. Okay, urumva hari aho umuntu agenda muri business peut-être akamenya ko umugore wayimubwiye ashobora kumwankira canke ugasanga arahahamutse ameze gutyo, urashaka kutabimubwira, urashaka kubikora utabimubwiye. Mugabo je ico mvuga nuko urumva aho uri kurayarondera, uri kurakora ibikorwa uri kurakora. Jewe ico nanka nuko umuntu ashobora guhisha, agahisha ubutunzi ahabubitse, cyangwa ugasanga ntamubwira amakonti afise ati konti hanaha nejo canke je nakoze ibi nibi twakoranye ibi nibi n'uyu muntu nejo naho byogorana umenye icyo ushobora kumubaza. Donc hakaba kumweforma ivyo uri kurakora, naho utokwinjira mu madetaye, siko naho utokwinjira mu madetaye, mugabo akabazi ivyo urimwo, akabazi naho muri ko murakorana. Neje avuga ati uyu uye naho batahari hagize icyo umugabo wanje aba cyangwa umugore wanje aba, uyu ndazi ico ndamubaza. Uri kuranyumva? Ndazi ico ndamubaza. Nico ngomba kuvuga. Mugabo handi hariho ubudetaye tokugura mwinjizamwo gihe atavyumva, utwo mwinjizamwo, mugabo ivyankenegwa akabimenya. Sinzi ko ngusiguriye. Ndavyumva ariko kandi ntago hari ahantu ntarashika neza ngo ndahumve neza. Ni giki umugore yokora kugeza ubwo umugabo wiwe amwizera koko akanamubwira n'ubutunzi bwiwe, cyane ko abagabo benshi dukurikiye bavyumva n'abakijijwe ndabizi ko akantu bagafise abavuga ngo ngo kirazira kwizera umugore ngo ivyo bimenya reka. Ni giki umugore yokora kugeza ubwo umugabo wiwe amwizera akamubwira ubutunzi bwiwe bwose aho buri? Urumva icyo umugore yokora ateza kuba umugore n'abatonona. Atonona atari wa wundi yafashe kariya. N'ikintu cyose ukora ukamugisha inama, ukamubwira uti ndifuza iki niki mukakivugana. Urumva ku buryo umugabo abona by'ukuri kuri umugore responsable, atabona kuri jaya babagore bama marigara, babagore bama mu bintu bagura gauche à droite, bama ariko uravyumva. Umugabo akabona ati amahera uyu mugore ndayamuhaye mbanzi ko ari mu maboko meza, mbanzi ko ashobora kuvyara inyungu, ndazi neza ko atana kimwe ashobora kuba. Urumva ukaba wa muntu ukreya ugerageza kwigarura umutima wiwe, akabona ko utari jaha y'umugore yonona. Aho ndibaza ko umugabo ashaka kukwizera, cyangwa akabona ko nawe ari ibikorwa uri kurakora biriko birazana inyungu mu muryango. Aho nawe arashaka kwiyagurira akakubwira kuko abazi neza ko nawe hari ico umaze. Mugabo iyo uri wa mugore ukonona wirigara w'ibirori arayaguhisha. Byose birava n'inyifato yawe. Ariko ndavuga cyane ku mugore nawe yomenya ko ari wategerezwa gutuma n'umugabo amwizera. Inyifato yiwe mu buryo depense biratuma umugabo ashobora kumwizera, akabona ati umugore naho ndayamuha ayapfisha ubusa. Uruzi ko hari n'abagabo afata amafaranga akashyiraho umugore abona asa akavuga ati aya mahera 300 yagumye uzakoresha ibyo ukeneye mwino minsi kugira ngo murabo ukuntu yifata. Yego navyo yashaka umutesta. Rero umugore w'ubwenge acamenya ati aya mahera heza kuyajera neza, ntama yatangire raporo kugira ngo by'ukuri aganye umutima wiwe abone ko ari umuntu adasesagura. Umugabo kwaka raporo y'ukuntu amafaranga yakoreshejwe ntibyo baba bimwita ingumyi. Oya, urumva hari gihe nk'umugabo gihe akenera kumenya ayo mahera mbega yakoze gute. Uburi ya mesure yuko ushobora gutanga detail ngene yakoreshejwe. Hariho n'uwundi aguha akakubwira ati aya nayo gusuma cyangwa nayo gukora ibintu atagaruka kukubaza. Muga hariho ubikubaza. Umwe wese atiza kumenya ingeso y'uwo babana. Niyaba ufise umugabo akenera detail yimuhe kuko ni kwameze.
siko kandi ucumuhindura ugiye kwanka ushobora gutuma noneho yugara gabo umwe wese ateza kubaka urugo rwiwe akamenya uwo tubana mbega ameze gute mbega kundiki mbega yankiki urumva ukagerageza kujana nawe ugakora ibimunezera kugira nawe akugumanire confiance hari n'abafatanga impuzu agasigamo amafaranga kugira ngo ateste umugore wiwe arabe ko vy'ukuri atamwiba ubwo nabwo n'ubucakura bukomeye n'ubucakura bukomeye kugira ashire ubundi uyatoye uwo mubarira sinatoye amahera yawe mu ikoti cyangwa mu ipantaro ukayamuha cyangwa ukanayakoresha ukamubwira ati natiyenda yakoresha iki niki nari nkeneye mugabo kame mukamubwira ko wayabonye ntuce wigire wejo ngo umuntu ayo wabonye gutunganya amahera y'urugo canke kushobora kuyajera ni kimwe mu bintu bigoye kandi bihora bisambura ingo nyinshi. Ku bwanyu ni vyiza ko umugabo afata amakonti yose afise mu mabanke mu microfinance n'ahandi hatandukanye akayizishira ko umugore wiwe ku buryo nawe afise ubushobozi bwo kuja gutora ya mahera. Aho ni ciza cyane gose. Ni ciza cyane gose ko muba mufise konti mushobora gushira ko mwese mukamenya mwese akamenya iyo sohoye umwe akabimenya n'undi akabimenya. Mugabo hari habatabikunda. Ari abatabikunda nakubwiye nti nta rugo gubakwa kumwe n'urundi. Urumva vyari vyiza mugabo ivyiza byose ntitubironka. Ivyiza byose ntitubironka mugabo hari hicankenegwa. Hari ikintu gikomeye umuntu wese ateza kwitwararika. Niyaba umugabo wawe atemeye cyangwa umugore watemeye ko musangira konti ntaco niko yabihisemo mugabo abayizi kwiyo konti ba sivyo abazi nibyo waronse akamenya ati wari muri ibi yari muri ibi nibi abimenye ivyo urimo amenye nabo muri ko murakorana mugabo kuvuga ngo ukeneye kumenya ayasoroye ukeneye kumenya biragoye abagabo kenshi ibyo ntibashaka kubyihanganira ibyo kandi ntihagire n'umugore vrema bihangayisha ngo yumve ko ababaye kubera ivyo niko ameze mureke mugabo icyangombwa nuko ataguhisha donc ataguhisha uburyo afise ko bujera nako rumva byari byiza ko muvyumvikana mugabo atavyemeye niyo bimva yugo kubitana. Ubu ico kintu caniyumvira ku kuntu abantu bamwe cyane kugwaruka abakobwa mbere yuko bubaka urugo n'umusore runaka abanza kubanza ko ufise angahe kuri konti. Ibyo barabibaza cyane mbega arabaza ngo ufise angahe kuri konti, ufise angahe kuri konti, ukora iki, uri mu biki, akabanza kuyamubwira akabona kwemera. Byabimbagije menga noca ndanamuheba kubera iki none yoba yakunze amahera yoba ajya kurondera amafaranga nanje no baza ntufise angahe kuri konti go rukundo sigo oya go sigo kandi nabavyubakira ko nagira ndababwire ngo ibyo sivyo kuko iyo konti uyu munsi ishobora kuba yarikeje ntabeko none woca umuheba woca umuheba ubwo go rukundo sigo kunda umuntu kubera umwiyumvamwo siko hari icyo wamukundiye urumva muhuje mugabo ntimuhuzwe n'amafaranga ko mahera ntahoraha amahera araguruka urikanya ibyo rero umuntu abibaza ari umusore bakakubaza amahera ufise kuri konti uwo mukobwa uzoca umuheba ntacazoba amazi ntacazoba amazi kandi ntazoba gukunda azoba akunze ibyo ufise. Hariho ingo usanga zakira abantu benshi bakavuga ati tutunze abana twavyaye ariko turafise nabo batutunze ku buryo umugabo ati nidutunga umwana nituba dufise abantu bameze uko umenye ubikurikira wa mugore we tubana muteza kuzojya ikiro kimwe cy'umuceri agaharura kamwe ku kanya twahoze tuvuga kubyerekeye nyimba koko umugabo ari ngumye cyangwa akenera raporo
agakenera kamwe ku kandi. Ibi bintu ku bwanyu ntibishobora gutuma umugore aba hatishimye mu rugo? aho umugabo ajya muri detail y'ibyo basuma n'ibyo bateka nabo nyene ntaba ari we. Ya so babijera ubundi ibyo bigerwa n'umugore niwe amenya bikwiriye bicora guhaza abantu bari mu rugo. Ubundi si umugabo yarakwiye kwitaho ibyo mu gikoni. Ubundi umugore niwe wakwiye kubimenya kamenya ati stock izomara iminsi nini hamaga raporo umugabo ibikenewe. Mugabo kubyinjiramwo urumva aba yamwinjiriye gose. Ubwo n'ubwita n'uburi gito. Abagore benshi akunda kuvuga ngo ni byiza kubaho winjoyinga amafaranga y'umugabo yayaronde akaba yafise ni byiza kuyinjoyinga. Kandi ibyo bintu abagabo benshi birababaza kubera ko bavuga ati none jenza ndaruha hanyuma nakoreye amafaranga ndosi uwo miliyoni ahisa nsaba ngo ndamugure baze y'ibihumbi 500 kandi dukeneye kuri harwaye kwigisha abana n'ibindi bitandukanye. Ukabona ko umugore iyo amaze kumenya amahera amafaranga umugabo afise agomba guhita yashyiramwo ahita agomba kuyakonsoma. Ibi bintu ntibishobora kubangamira umugabo? Ahubwo biramubangamira gose. Biramubangamira gose. None we wumva azanye umuriyoni wowe ushatse bazi ya 500,000 akorera umuriyoni, umva ibyo bintu bishoboka? Ibyoshoboka. Ntumva kari ntambamye none yuko abagabo benshi bahisha amakonti abagore babo? Nyumviriza Thierry, nyumviriza kimwe. Nakubwiye nti urugo gose ntagubakwa rumwe kimwe n'urundi. Siko ingeso y'uru rugo siyo ngeso iri muri ruriyi. Sivyo? Rero umwe wese aramenya ingeso intege nke z'umugabo we canke z'umugore wiwe. Igihe umugore afize izo ntege nke zuko abonye amahera akaca ashaka ko araraheze, umugabo ntakwiye kuyamwereka yose. Jewe ikintu ndiko ndensistako nuko wohisha ukamuhisha ku buryo atamenya naho ubika. Igihe uzi ko ari umugore asesagura ntiwo yamutega, cyangwa akaba ari n'umugabo nawe nyine asesagura ko nabo babaho, nabo birashaka kugushikaho uvuga uti aka gakonte ndakamuhisha kaba kintega bizoza. Mugabo utuma ukabwira n'umwana ariko ranyu n'umwana amenya ati mama arase konti hari ahantu hagire n'umwana imenye muri kumwe. Nakubwiye ntibaze nk'umuntu apfuye ntihagire umuntu umwe abazi trace y'amahera yawe, ntumva ko ari kibazo. Mugabo gihe umuntu hari gito donc uteza kumenya ngene umujera. Hariho abagabo bakuranye ifaranga ari gukuramo. Hari ntaye nigeze kumva umumama abamama badandaza ivyamwa, umugabo wiwe ngo yarayamwiba kajya kunywa kajya kugira iki. Urumva nk'uyo nanjye nababwiye ngitangura urugo ubundi ideal, urugo rwiza rushimwa n'Imana. Abantu bari bakwiye gukora bari hamwe bumvikana mu rukundo. Mugabo igihe ubona ko hari umwe afise intege nke uramenya ingene uteza kwijera. Ico nanse nuko ibintu ntunavugaho ibintu byawe biri, ntunavuge ivyo ni ibintu biteye ubwoba kandi hari ababikora. Bitumva bigira ingaruka ku muryango wose. Mugabo gihe umuntu abonye ihera ashaka ko yariheze urarimuhisha nyene. Ibyo si kuvuga ngo bose babaho ico kimwe. Oya, uramenya ingene ukwiye gufata urugo rwawe, ukamenya ingene ukwiye kujera, ukamenya ingene ujera umugabo wawe mu ntege nke ziwe cyangwa ingene ujera umugore wawe mu ntege nke ziwe. Murakoze cyane. Murakoze, nizera ko abantu badukurikiye bamaze gufashwa bakumva ibintu uko bimeze kandi no kuba bakwiye kubigenza kugira ngo uburyo cyangwa ubutunzi bw'urugo ntibuherere mu gahinga. Hari umugani nibaza ko ari Yobu yawuvuze ngo ubutunzi bw'umunyakibi ngo iyo bugwiye bugwirira ngo umuntu arabikora ngo akazobyegeranya ngo akazobiha uhimbaye Imana. Numva ari igikwiye nuko umuntu yoba umwizigirwa mu byo akora, Imana ikamwishimira hanyuma ikamukoresha iby'ubuhizi, abana biwe n'abazomukomoka ko bakazoshobora kunezererwa ubutunzi bwiwe. Nturabona ko abantu benshi, abagabo benshi batumviye Imana cyangwa batubasha Imana iyo bagiye kurangiza urugendo rwabo ku isi ibyabo bigendana nabo?
Yego barahari vrema. Yego ni naco gituma kujya kutubaha Imana n'akaga. Urumva hariho abantu banezerwa no kwegeranya ibintu bakabyegeranya mu buryo bubi, ugasanga n'abana bariko baranabigisha ngo babereke ingene bariko baranaronka n'ivyo bintu, hanyuma bagenda bya bintu ahubwo bikaba ibyo kwica babana. Bapfa ugasanga n'ibyo kwica abana barabijyaniramwo, babikoreramwo amakosa, bagira iki kubera iki bara atamana iri mu bintu byabo. Rero Imana yari kwiye kuba mu byacu no mu bacu kugira ngo habe umurage mwiza. Habe umurage mwiza ugenda ukurikirana. Biraryoshe kubona umuryango ugasanga ngo sogokuru yari ameze gutya, ameze neza n'abana, akaba de generation en generation mu mugisha w'Imana. Ariko urazi kubona umugisha uzahamuka kagenda ubuhinduka umuvumo kugenda kushikari n'igitangaza. Ukumva ngo sokuru wanyu yari ameze gutya, ngo yari umutunzi, ngo yari umucango papa wanyu byaciye. Ifoko byukura abantu biga gutunganya ibintu neza kugira ngo bize bibera umugisha nabo bazosiga. Bagabo namwe bagore aka kantu mukibike ko nak'ingenzi canke nak'agaciro cane, ntimugahishe ubutunzi bw'urugo kuko abana banyu bakwiye kuzobibenefisha mu gihe muzaba mukiriho canke mutakiriho. Tugiye kurangiza, ni kihe kintu mba wobwira abantu badukurikiye kuvyekeye ubutunzi bw'urugo mbere yuko duhaba turangiza Katsa? Icyo norangiza mvuga, ubutunzi umuntu aburonse ntibukwiye kumukoresha amakosa, kuko benshi baburonse bakoresha amakosa, bigatuma n'ibyo bari kubaka babisambuza ubwo butunzi nyene. Rero umuntu yari akwiye kuburonka agasenga Imana akavuga ngo Mana mfasha kuguma ndi wa wundi, simpindurwe nabwo, ngume ndi wa wundi, ngume nubaha abantu, ngume nubaha Imana kwa kundi, kugira ngo uyu mugisha umpaye uzubere umugisha n'abanje bose. Numva ari ryo jambo norangirizako. Turabashimiye cyane, mwakoze. Urakoze gushima. Namwe mwadukurikiranye mwabanye muri iki kiganiro, turabashimiye cyane. Kikaba cyagufashije, uragisangiza mugenzi wawe. Izi nyigisho zizogufasha gufasha urugo rwawe, kubaka umuryango wawe, no kudasiga bawe mu bibazo, no kuzosiga bakuvuga neza ati turirahiye data yadufashije neza, yabanye natwe. Dushimiye abadukurikiranye, dushimiye abo twabanye. Uyu muvyeyi ndakunda kuryoherwa ariko arasenga, reka ndamusaba ari waturangiriza. Katsa. Nta usa nawe muremyi w'ijuru n'isi, nta usa nawe data ugira neza bugaca bukira. Turagushimira ko ku munsi wamuduhumuriza mu ijambo ryawe, n'ubu tugushimiye ko abanye natwe muri kino kiganiro, kandi ndizera ko mpwemu w'Imana agiherekeza kugira ngo abazocumva bose kize kibabera umugisha. Uwari mu ngeso atari nziza afata ingingo yo guhinduka kugira ngo urugo rwiwe ruwemwe amahoro n'umunezero wawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe usaba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.